Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Imana ishimwe ko dusubiye gukorana, iduhaye umwanya mwiza wo gukorana mu ngoro yayo, kandi tumaze kumva ibitari bike yaduteguriye. None rero turabahaye kaze no kwijambo ry'Imana, kandi hamwe n'ivyo iyinga riheze twari hariya imwaro hari igikorane, baradutumye kubaramutsa mwakire intasho z'ishengero ry'imwaro, kandi ko twaranezerewe kuko ubutumwa ubu buriko burashikayo neza, n'ahantu humvise ubutumwa baronse ubutumwa mu nyuma. Abakera murabizi ubutumwa bwitanguye hariya mu Burundi bw'epfo, ingene hahora hatangwa imperezo yo kuvuga ubutumwa mu Burundi bwa ruguru, irya dukwiza ubutumwa niho yatanguriye. Hama rero umwana wese no muri sande yagenda twayifaranga, ariko kandi bwaciye busimba burasimba mu Mugamba, burasimba muri Mwaro, Muramvya, buca buja Igitega, baje Muyinga, hama rero cane cane buca bukomera hariya mu Kirundo, bwongera rero gusubira kugaruka. None rero Imana ishimwe ko na hariya naho bwari bwasimvye birabona ko Imana iriko irakora igitangaza, kuko nahantu ngira murabiza abajayo hariya na hariya ku Gasumo harabajayo bagenda kwaka ibintu, gusaba ibintu, ariko murazi ko atariyo biva bitava hariya mu Gasumo. None rero ngushishikara kandi kubasengera. Nuko rero tugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi twumva amajambo y'Imana hariya mu gitabo ca Zaburi, ariko kandi reka tuce tubanza turirimbe ururimbo twaririmbye cyane uyu munsi. Reka dusubire kandi, kuko ndizera ko mutarambirwa no kuririmba n'ururimbo rw'201 nago nyene rujanye n'amajambo tuja kubona, n'201 mu Kirundi. Nimuvyuke kugwana mwantore z'umwami, mutware ibigwanishwa vyose Imana itanga, muja turongorwa nande na Yesu, kuko yadutsindiye tunesha kubwiwe. Nimuvyuke kugwana mwantore z'umwami, mutware ibigwanishwa vyose Imana itanga, mu nzira yo kunesha turongorwa na Yesu, kuko yadutsindiye tunesha. Icakane kandi urugamba rwanyu ruzoshira vuba, ubu harakaruru ejo ni muntu, unesheja azohabwa igitibo na Yesu, azicarana nawe ku ntebe y'ubwami, mushire kubu nyene mugwane muneshe, mwizere izina ryera riramba komeza.
rwigishwa mubi umwami Yesu muzobona amahoro y'Imana mw'ijuru. Haleluya. Dusome amajambo y'Imana hariya muri Zaburi ya 200. Zaburi ya 200 kandi tuca tuyisoma yose, naho tutavuga ku majambo yose arimwo, ariko reka tuyisome yose kugira ngo tuyakurikirane. Eka tuje dusaba udusomera, umwe yadusomera kuwa kabiri nadusomere ayisome yose. Tusabe hariya umurongozi wa korale ya mbere adusomere Zaburi ya 200, nyuma kandi ni ya 201 guhera ku murongo wa mbere gushikana kuwa 4. Uhoraho akwishure ku munsi w'amagorwa, izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru. Ikurungikire ugutabagwa kuva heraho urusengero, iguhe inkomezi ziva i Siyoni. Yibuke amashikanwa yawe yose, yakire ikimazi cawe coshejwe. Iguhe ico umutima wawe wifuza, ishitsi inama zawe zose. Tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yacu. Uhoraho ashitse ivyo usaba vyose. None menye yuko Uhoraho akizo yarobanurije amavuta, azomwishura ari mw'ijuru ryiwe ryera. Azomwishurisha ubushobozi bukiza bw'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Barunamye baratemvye, ariko tweho tuvuye hasi turemye. Uhoraho kiza umwami, kandi utwishure uko tukwambaje. Amen. 201 nyene umurongo wa mbere gushika kuwa 4. Uhoraho we, umwami azonezerezwa n'inkomezi zawe. Erega agakiza kawe azokanezererwa cane. Wamuhaye ico umutima wiwe wifuza, ntiwamwimye ico iminwa yiwe yasavye. Kuko umusanganije imigisha y'ivyiza, wamwambitse igitsibo c'izahabu nziza mu mutwe. Yagusavye ubugingo urabumuha, nibwo kuramba ibihe bitazoshira. Amina. Yesu ashimwe. Tumaze iminsi twumva ya majambo y'Imana tuvugana kuri Zaburi kuva ku munsi wa kabiri, ariko kandi amajambo twavuze kuva kiragihe ntitwayasubiramwo kuko twoca twirirwa hano. Ariko rero cyane cyane hariho ijambo twahagazeko, uyu murongo wa 4, Uhoraho canke Imana iguhe ico umutima wawe wifuza canke witeze. Yesu ashimwe. Kandi nawe waje uyu munsi ndakwifurije ko Uhoraho aguha ico umutima wawe wifuza. Yesu ashimwe. Uhoraho ico umutima wifuza ku bakozi b'Imana bose, ku baririmbyi no kwishengero ryose. Yesu ashimwe. Anyuma aya majambo y'Izaburi ya 200 n'amasengesho ni indirimbo, ariko kandi yari amasengesho yoze imbere yo kuja mu ntambara. Aha Dawidi yari yumvise yuko agiye gutegwa, nitwobanza kuja hari ingene vyagenze, ariko yari yumvise inkuru, kuko niyo warondera hariya mu gitabo ca Samweli mu gihe ca 17 uzoca uhabona, ariko nditujayo. Ariko yumva yuko agiye gutegwa, arumva ko agiye kwinjira mu ntambara, kandi muri uko gutegwa yari yatumiye abantu ngo bagende baje kugarukira ku mwami, kuko se wiwe yari yapfuye. Hanyuma rero arungitse intumwa, baca bagira bati nta kindi kimuzanye, kuko murazi ko Dawidi yari umuntu w'umugwanyi, yaragwana cyane, baramutinya. Hanyuma rero bati nta kindi abona baje gutata. Mu minsi iheze
hariho uwayigishije ko muribuka mbega ngo ingene bace baba mu bwanwa igice kimwe. Umuntu umwe rero yaciye abaza ati mbega none ubwanwa ku muntu abuteretse n'ica. Hanyuma rero sinamwishuye namariye ndi urazorabira kuraba kuko yari mushasha niyo yarakibatirizwa, uzorabire kubinjiye abakwitangiye hanyuma uzokora bakora. Niko naciye ndamwishura. Ariko kandi ukurikiranye neza hariya mu isezerano rya kera abaherezi n'ivyo ntibabumwa, ariko nabo hari ikintu batakora. Hari ikintu batakora mbere cagiye gukogwa igihe Yesu yariko arasezera agira gende, ni naho basangira ivya Pasika. Hari ico batakora ko abaherezi. Cari giki? Cari gikombe. Abaherezi hajya ntibigera bagikorako, ariko ubu twebwe turabami n'abaherezi. Yesu niwe yaciye yugurura kugira ngo no mwisangira habeho n'igikombe, habeho n'umutima. Cagira ico gikorwa gihambaye c'abaherezi ba mbere batakoze. Urumva rero iyo bakabigira na buriya bwanwa byaca bigora. Hanyuma rero ngo umwami rero Dawidi abarungitse baca bamwe ubwanwa, aca rero abarungika ati reka mubanze mubashira handi mu kindi gisagara kuko birateye isi bazogaruke babumeze. Reka dushishikare muri ico gihe intambara yumvise yuko bakorakoranye baraterateranya ngo bagwane urugamba. Hanyuma rero nawe bobo bariko baregeranya ibigwanishwa, we yaciye aja ku mavi. Ivyo bitwigisha iki? Yuko iyo uri ku mu ntambara, kandi muribuka yuko iyo tuvuze intambara turi hano mu rusengero, si ya yindi y'amacumu y'ibihosho y'ubuhiri y'amabrende y'amamisire, ariko ni intambara irengeye ivyo vyose. Yesu ashimwe. Ni ya yindi irengeye, kuko iyo ufise ivyo bigwanishwa intambara twe tugwana ntiyo bishobora, ntiyashobora. Ariko twebe ngo tugwana n'impwemu mbi z'ahantu ho mu kirere, baba daimoni. Hanyuma rero arasenga Imana asaba ibintu bitandatu. Ukurikiranye Izaburi yasomye yasabye ibintu bitandatu. Icambere kumvigwa, kuko umuntu arashobora gusenga agasubira ariko ntiyumvigwe. Asaba yuko yokumvigwa muri aya masengesho akaronka inyishu. Iyigira kabiri, muri iyo ntambara azigamwe urwo rugamba rugende ruhera amahoro. Iyigira gatatu, gutabagwa, Imana izoze kumutabara. Aba bariko barakorakorana. Hanyuma rero avuga ati abamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho twizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Yesu ahabwa icubahiro. Kuko mu ntambara hari abandi bo kwishimira n'uburyo n'ubutunzi, ariko ivyo vyose Imana iravyerekana. Erega n'ubu hamwe wo kurikirana neza wobona yuko Imana iri kwirerekana yuko ubutunzi bugiraho bugarukira, kandi n'ubwenge bugiraho bugarukira. None ivyo ntimwabibonye? Ukurikiranye neza n'ibi biza biriko biraba. Iyo ibiza vyadutse uca usanga rero umutunzi, umukene, umuntu umunyabwenge, abagira bati bahora batora imiti ariko nabo byabananiye. Umuntu umwe niwe yambaza duhuye akorera hariya mu gihugu ca Espagne, aravuga ati byari bikwe yuko abaganga b'iburaya boza kubaza abaganga bino ingene bakoze, kuko turabona ko ari ikintu cabaye kidasanzwe. Nabwe muri hano mbega mwakoze iki kugira ngo Imana idukingire? Kuko twizigiye Uhoraho Imana yacu niwe adutabara. Yesu ashimwe. Hanyuma rero arasaba gutabagwa. Hanyuma kandi amaze kuronka ramfort iva mu ijuru, akabona ko Imana yemeye kumutabara. Kandi mwibuke mu rugamba Abisirayeli bariko baragenda babanza kuja kubaza, bagaca batuma umuvugishwa bati genda utubarize, mbega none tugende kugwana canke ntitugende? Imana ati ntimugende kuko ntimwashobora kunesha. Hari nawe uti nimugende, kugeza rero yuko hari abami baca bironderera abovugisha ivyo bagomba. Abo nabo byarabagoye, ntitwosubirayo
bwose. Hanyuma kandi amaze kuronka inkomezi asaba no kwibukwa hamwe no kwakirwa. Muri aya mashikanwa arasenga Imana, aravuga asaba Imana yuko Imana yo kwibuka amashikanwa. Harya umuntu ashaka gukorera Imana ariko ugasanga ariko akorera ubusa, kuko atanga n'umutima udakunze, atangana imyidodombo, atangana hano ntitubimenyereye twebwe, ariko nk'ahantu bamaze gutangura gukora nk'igikorwa kubaka nk'urusengero harabaca bimuka. Ugasanga rero ati ibi biragoye, ariko kandi arasaba yuko iyo umuntu atanze Imana yomwakirira. Nico gituma rero n'igihe uzobona bariko batanga amashikanwa, utanga ushima Imana kugira ubuntu ukaronka n'ico utanga, kandi usaba Imana ikwakirire. N'abarya bakira muhore mwakira munezerewe, mushima mwizeye, kandi mwongere mwe mwabisengeye. Ndibaza ko muhora muronka umwanya wo kubanza gusenga kugira ngo uwo mucisha imbere wese inkoko nawe nyene Imana imuhezagira. Kandi muhejeje mugashishikara gusenga, muri murangize mudasenza Imana. Ni igikorwa gikomeye gutanga aya mashikanwa, gikorwa gikomeye gutanga dukwiza ubutumwa. Yumvira utanze dukwiza ubutumwa, hanyuma ukabona umuntu umwe arihanye. Aho twariho muri ico gikorane, Imana yaragize neza. Harabumvise ubutumwa bari ku musozi hakurya, bacibukeye baciye baza kwihana, baca baza kwihana, kuko Imana irama ifise uburyo ihamagara. Burya rero ca wibaza rero waguze ivyo vyuma vya sonorisation, mbega caronka impera imeze gute? Niumva no ningene hezagirwa. Yesu ahezagira abakozi biwe. Yesu ashimwe. Arasenga Imana, hanyuma rero Imana iguhe ico umutima wawe wifuza. Kandi kugira ngo umviriza rero, kugira ngo Imana ikumvire, kugira ngo iguhe ico umutima wawe witeze wifuza, kugira ngo yuruke kugutabara, hariho ikintu bwizwa gukora. Ubwa mbere nukubaha Uhoraho n'amabwirizwa yiwe, kuko benshi baratinya, ugasanga baratinya kwiyangaja kwinjira gose, harabarunguruka. Muribuka igihe Yesu yazuka, Petero n'abandi bigishwa, Yohana, hanyuma n'ababagore, murazi ingene bagiye barakurikirana. Ababagore barabanza barashikayo, kandi aho naho nyene bose bagize intambara, kuko wa mugore babagore bariko baragenda bashitse, batangura kwibaza ninde none adukuriraho ikibuye. Ivyo navyo hariho rero imitego, plan y'umugwanizi. Uyu atugwanya agomba guhindura ivyiyumviro vy'umuntu. Bari gushobora gusubira imuhira, bagira ati ntituje kuronka, akabahebuza ati naho mutogenda nta numwe abugururira. Uko niko Satani agwana intambara, agwanya abantu b'Imana, bihera no mu vyiyumviro. Ariko kandi hanyuma rero bobo rero barashika, baca bagenda baravuga inkuru, barirukanga. Wa mwigishwa ashitse ariwe Yohana, nawe nyene ntiyashitse, yarungurutse, aragenda ashika gusa, ararunguruka gusa, ca yirukanga. Harya rero hari abantu barunguruka. Abo rero mwene abo biragoye kunesha urugamba. Akwiye kwinjira mu Mana, akubaha Uhoraho. Hanyuma rero Petero niwe yabanje kurunguruka. Hanyuma rero ico gihe ashitse Yohana arungurutse, Petero nawe acaza. Hanyuma rero nawe nyene ararunguruka, wa mwigisha acasubira arinjira, arasubira arinjira, arahweyutsa, arabona vyose ingene bipanze neza uko vyari bimeze, kuko yarashitse. Ndakwifurije gushika muri Kristo Yesu, ufata ingingo, winjire neza. Hari ibintu uzobona abandi babona uno munsi ariko wowe utarabona. Kandi Bibiliya iravuga ngo umpamagare ndakwitaba, ndakweka ibimeze gute, ivyikinze, ibintu birahikinze. Hariho rero ico uzokunguka ubu utaramenya, kandi ugashira ivyizigiro muri Kristo Yesu, kwizera Yesu. Hanyuma rero no gusenga.
twarumvise ingene ubu ibintu byose ubu bisenga binihira hamwe ari vyaremwe byose, kuko igihe icyaha caza kimaze kwinjira byose byahuye n'ibibazo. Muribuka igihe Adamu amaze gucumura hamwe na Eva, ibiti byaciye bihura n'ingorane, kuko baciye bagenda kwironderera barasanasana ibibabi, batangura gukokora ibiti kugira ngo bikoreremo impuzu. Imana nayo ngwizigo irabambika, kandi abakunda kurondera kugenda gusa ntibikwize. Mumenye ko n'Imana ishitse niyaciye ibona ko umuntu akwiye kwambara. Ari Imana irica igikoko, amaraso y'igikoko araseseka, kuko Adamu na Eva umuvyimba wa mbere babonye umuvyimba w'igikoko, amaraso babonye ubwa mbere yaraca igikoko, ariko kandi ntibayaboneye ubusa kuko baciye bambara. Imana irabambika, Imana ishishikare kwambika ubwiza bwayo. Hanyuma rero barashishikara, ariko byose isi irononekara. Itongo rya Edeni ryari ryiza rirononekara. Intambara rero kuko yari kwiraba, ariko Adamu na Eva ntibigeze bamenya ko ari intambara ariko baragwana. Kayini aca yinjira mu bibazo, agira ishari, kuko igihe atanga amashikanwa igiwe ntigemewe, iryabere riremegwa. Hanyuma rero ico gihe aca agira ishari, kuko aho naho nyene nawe nyene siwe ntiyariwe, hari impwemu mbi zama ziza zitera abantu b'Imana, nguko Satani yihinduye inzoka, kuko turazi yuko umwansi wacu ninde mbega? Kugira ngo rero umuntu agwane, nuko abanza kumenya umwansi wiwe. Iyo utazi umwansi rero ukamwitiranya, aho rero bica bimugora. Ariko kandi ni vyiza kumenya. Hariya rero hariho tubanze dusome turabe ingene umuntu agwanya uwo mwansi, dushishikare. Ariko arasenga rero kuko yagira yinjire mu ntambara nk'uko nawe uri mu ntambara. Turabe rero dushishikare ingene ushobora ugwana iyo ntambara. Umwe wese atahure ko ari mu ntambara. Mu cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo, mu cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo mu gice ca 6. Cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo mu gice ca 6 umurongo wa 12. Kadere ku murongo wa 11. Ariko weho muntu w'Imana wamuhunga ivyo, ariko kurikire ukugororoka, ukubaha Imana, ukwizera, urukundo, ukwihangana n'ubugwaneza. Wamugwana intambara nziza yo kwizera, ucakira ubugingo budashira, ubwo wahamagariwe ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ibyabona byinshi. 13. Ndagutegetse mu nyonga z'Imana ibeshaho byose, no mu za Kristo Yesu yashingishije intahe ukwatura kwiza imbere ya Pontiyo Pilato. Witondere icagezwe, ntugira agasembwa, ntube kumugayo, gushika guseruka k'umwami wacu Yesu Kristo kuzokwerekanwa mu gihe cako n'inyabushobozi nyene ishimagizwa niyo mwami w'abami, ubuganza baganza, niyo yonyine ifise ukudapfa, iba mu muco utegerwa, ata muntu yigeze ayibona, atawushobora kuyibona. Icubahiro n'ubushobozi bidashira bibe ibyayo. Amen. Hano turabona ibwirizwa canke itegeko, ni ku murongo wa 12. Wame ugwana intambara nziza yo kwizera. Iri rero ni itegeko umukozi w'Imana Paulo yabariye Timoteyo,
kandi nawe nyene Timoteyo yari umukozi w'Imana, yarakiri muto, kandi Pawulo yari yamuvyaje ubutumwa, aca mubarira ingene akwiye gukora. Ahejeje kumuha izindi nyigisho, aramara ko akwiye kugwana intambara. Kandi uyu yari umupastori, bibona ko rero natwebwe, mbega natwe turi mu ntambara. Kandi uko umuntu agenda arakora ibikorwa yinjira, niko intambara zigwira. Erega no mu isi uko umuntu agenda araduga ibikorwa, niko intambara zigwira. Hajya niko biri. Hajya umuplando yifite intambara ziwe. Chef de service afise intambara gwiwe, chef de service intambara gwiwe, chef de département intambara gwiwe, directeur general afise intambara gwiwe, wa finance wewe birarenze. Imana idufashe. Aha rero intambara ntizibura, ariko rero Bibiliya iravuga ngo wame ugwana intambara imeze gute? Nziza. Ndabifurije kugwana intambara nziza. Haleluya. Intambara nziza. Mbega none iyo ntambara nziza iba gute? Intambara iba nziza mu gihe wamutsinda, ariko wamutsindwa intambara ntaba ari nziza. Abakunda gukoresha ya telefone, murabona iyo umuntu yuguruye canke ama internet, iyo umuntu yuguruye haca haza ibishusho bimeze gute? Igihe umuntu rero abantu bari gusa, abandi bari mu bindi, uci ugenda ugashira kwa maso, mbega uriko uragwana intambara nziza, uba wamaze gutsindwa. Kuko mu nyuma uzoca ugira ngo uriko wihana ngo winjiye mu vyifuzo vy'umubiri, kandi biriravuga ngo wihaye ukwifuza abapfuye ahagaze. Hanyuma rero ukacuza ukagira uti jewe nje kwihana, narifuje. Hanyuma rero mwarimu hana ati akacaja kagasenga, impwemu mbi y'ukwifuza ndakwirukanye. Mbega wowe wirukanye impwemu iyari iyo? Murahabe neza. Nduba wirukanye impwemu yo. Aha mwese muraziga no mu vyumba harabatuza, mugabo muzohore mubireka kuko araho mwikorera ibintu bitoshoboka. Hanyuma rero ariko kandi impwemu yaje niyabaye ukwifuza, siyo yatanguye. Ubwa mbere haje ya mpwemu yo kutirinda, kuko aho ubanza kumenya muri za mpwemu ingene Satani aza yiyorobetse. Ubwa mbere abanza kubuza umuntu akamwibagiza ntashobore kwirinda. Banza rero wirinde, umenye ingene wirinda. Niyo wamenye ingene wirinda bizogenda neza. Kuko niyo watangura kuraba ibibi, umutwe bizokugora. Niyo watangura gukora bizokugora. Niyo watangura kurondera amahera ku nguvu, kuko urabonaga aha uworaba ukaja kugendera abantu bari hano, hari aho bo kwinjira mu nzu kandi ukabona ko ushimye uti Imana yaramuhezagiye. Hanyuma rero umwana hari bagira abaheze ngira muri kaminuza, akaca agenda akamugendera, akaca abona ati ijya nzu ntayironse sinzoshigwa. Hanyuma rero umukuru wa entreprise ati ndakeneye umu economist. Hanyuma rero akacaza tugaca tumwandikira recommandation. Uyu numwizigirwa, tumuzi kuva rimba muri Korale University, kandi ari numwizigwa n'uwo aracari ko arakora. Hanyuma rero bakaca bamuha akazi ati uyu n'umuntu w'Imana. Akaca agomba kubaka yanzu ya ministre, yabanje guhera hariya hasi agenda araduga akabibakaza imyaka 10, mugaba we agomba kwibaka ku mwaka umwe. Ukaja wumva ngo wamukizwa ari mu mpimba. Imana idufashe. Kandi ga ubikora akabikora ku meza haba ariho Bibiliya yazinguriye Bibiliya, canke uwundi nawe akagira ibindi mugabo yazinguriye byashize harya akaca yinyegeza. Imana idufashe. Uko rero niko Satani akora, abantu bakibagirwa ntibirinde. Intambara iba nziza mu gihe wamunesha. Intambara iba nziza mu gihe Imana ije kugutabara.
intambara iba nziza mu gihe Imana iri kwirumva amasengesho yawe, kandi mu gihe nawe uri kurasenga. Ngaba bandi rero twariko turavuga turi hahandi ingene biniha n'abantu bakaniya namwema gasenga dusengera mu minito vugwa. Imana ishimwe ko dufise abadusengera. Ni bangahe mbega? Ni babiri, kuko Yesu ari mwijura dusengera. Mwema ari hano mu isi muri twebwe aradusengera. Yesu ahabwa icubahiro. Imana iguhe kwama unesha, aba arico kintu ushira imbere kwifuza kubona kuzoshika kuri rya herezo, kuri kwa gucungurwa kwa nyuma. N'uyu mubiri udutera ingorane nawo nyene ugahinduka. Hano rero Bibiliya yavuze ngo ndagutegetse kugira ngo ushobore kurwana urugamba. Yaravuze rero Pawulo abarira Timoteyo, icambere witondere iki icagezwe. Wame witondera amajambo y'Imana, uyubahe uyumvire. Igira kabiri, ntugira gasembwa, ugira intahe nziza. Bamwe harabo kwibaza ngo nuguca imanza, ariko Yesu yaravuze ngo muzobamenyera kuvyo bama. Ikindi ngo ntube kumugayo, aho uri hose ntube kumugayo. Umwami abwiriye neza, kuko harya hari usanga umuntu agendera mu mugayo, naho akijijwe, naho ari umukizwa aracegwa, naho ari umukizwa ariba, naho ari umukizwa araherana, naho ari umukizwa aravuga abandi nabi, naho ari umukizwa arateranya, naho ari umukizwa hari ukuntu agenda ijoro ari kumwe n'abarya abandi, n'umwigeme kanaka cyane n'umusore kanaka, naho ari umukizwa. Urumva ni kibazo. Mbega no n'abaja ari umukizwa, harya ni kibazo gikomeye. Abantu b'Imana mugabe, ntuhagarike gusenga. Iyo umuntu yahora yiba hanyuma agakizwa, mbega birashobora akizwa? Mbega umuntu yiba arashobora kwihana agaharirwa agakizwa? Yesu ashimwe kuko barakizwa bose. Ariko iyo agiye mu ntege nke, ntasenge, hariho ijambo rero Yesu yavuze, reka tuhasome Mateyo 12, kugira ngo abahora bagira bati hariho ujya nta none abakizwa bo bameze gute, ntabakira umukizwa hinge murabe inge nabari. Nico gituma hajya bigoraga no gushinga intahe, haraho bigora. Mateyo 12 tubanze tuhasome murabe. Aha rero tugeze ahantu umenye umwansi wawe ungene ameze. Abanye navuze he? Matayo murakoze 12 umurongo wa 13. Mjangezeyo 12 kuri 13. Muntunge ni 4:3. Havuga ngo impwemi ihumanye ivuye mu muntu ica ahatagira amazi, irondera uburuhukiro ikabubura, ikavuga iti reka nsubire mu nzu yanje navuyemwo. Ihashitse igasanga igize gute? Igaragara, ikubuye, iteguritse. Igacigenda ikazana izindi mpwemu ndwi ziyirusha ububi, zikinjira zikahaba. Ivya nyuma vy'uwo muntu bikarusha ivya mbere ububi, niko bizoba no kubika igihe kibi. Imana idufashe. Bantu b'Imana mwamenye Imana, wirinde gusubira inyuma. Kuko rero nk'uyo twariko turavuga nk'umuntu nk'akarero yahora yiba agakizwa, arashobora kwinjira mu nyuma agize intege nke aca asubira kwiba. Hanyuma rero yambwe mu mbi abakozi ba Satani
n'abadayimoni, ikaca igenda igasubira kuko Bibiliya ivuga ngo Yesu niwe yabivuze ngo ikigenda ikaguma iyerera, ikayerera irondera ahantu yoruhukira, ikaca igaruka iti reka nsubire nje gusuzuma ndabe, ikaca isanga wa muntu aragaragara, ntagisenga, ntagisoma ijambo ry'Imana, ntagishingira intahe Yesu, asigaye yarabaye umunyedini. Ico gihe rero iyo mpwemu ica yirukanga iti nyaruka ndaharonse, zikaca ziza ari indwi. Urumva rero nimba yahora yiba igihumbi aca yiba ibihumbi indwi, yatwara umuriyoni aca aterura imiliyoni indwi, ntabagitinya. Imana idufashe. N'ibindi byaha nuko nyene uyu rero tugwana yama akurikirana, arondera akaca agenda atera umuntu. Hariho rero, kuko turazi ko Satani ari we mwansi wacu, niwe akoresha izi mpwemu mbi. Ahandi naho izi mpwemu mbi hari ico zikora. Ugiye muri ico gice nyene, muri ico gitabo ni mu gice ca 8, aha naho turabona ntitwobanza kwasoma no hababarira. Igihe Yesu yahura na wa muntu yarimwe impwemu mbi zari zamutwaye mu masenga, niyo yarasigaye aba. Ingene rero Satani akora, aragenda agahindura umuntu, akamutwara akavimuhira, akamutwara mu masenga, hanyuma rero kandi akamategera abantu. Hanyuma rero ahuye na Yesu, ya mpwemu mbi iramumenya ikitangura gutaka, kandi iyo mpwemu mbi yarongera ikavugisha umuntu, kuko ugabe uraba akanwa kawe impwemu mbi ntizokuvugisha. Hanyuma rero Yesu aca arakiza uwo muntu, aca zirungika, zica zigenda mu ngurube, zija mu kiyaga. Hariho rero n'impwemu mbi zigenda zirahomvya abantu, umuntu agakora bikanga, agasubira agakora bikanga. Urumva n'uyo mutunzi yaratuzi izo ngurube, yahuye n'ingorane nawe nyene. Imana idufashe. Hari ibitero rero by'umugwanizi bica bisaba ko wamumenya kuri mu rugamba, uri mu ntambara, ukwiye kwamugwana intambara nziza. Abandi nabo bagatera uburagi, abandi nabo bagatera indwara, kuko Yesu mu kubakiza yarabaharira, ariko kandi akaca yongera akabakiza, kuko yaramenya ko hariho abadayimoni bagenda baratera. Hari n'abandi bagenda barajegeza abantu. Ariko kandi wibuke, wewe woba waje hano uti narumvise ari yako basenga, uje kurondera Yesu, si nk'aryo ugenda mu bitaro bakuvura ukaca wiruka, kuko iyo usubiye inyuma zica zigukurikira zigasubira zikagufata. Nico kibazo. Hari igihe haba igikoranino, habaye igikorane, haba umuntu yaramugurutse, aca rero arahaguruka, aca agenda ashitse imuhira, baca batereka ibiyeri, abantu baratereka amakaziye, baja gushima, bagira ngo bariko barashima. Murazi natwe bega hari igihe tugira ngo tuturo turashima Imana, tugaca dutumira kaze dufise umwanya wo gushima Imana. Hanyuma rero tugaca duteka ivyo kurya, abantu bakarya bakanezerwa ngo turiko turashima Imana. Ni vyiza, ariko kandi harimo kwinezereza, kuko kenshi abashima Imana hajya baca baja mu rusengero. Noye ntimuzi hana ingene yabigenjeje. Acaja mu rusengero, ariko imuhira ni wineze, kandi kunezerwa si bibi, ariko kandi ucu profita na okazi uvuga ubutugira uti nabatumyeko kugira ngo nezerwe, tunezeranwe, dushima Imana. Nka wa mutunzi, umwana wagarutse yavuze ngo iki, yarabatumye ati tunezerwe kuko umwana wanje yari yapfuye none arazutse, yari yahavye none arahabutse. Uvuga uko hamera uti kandi rero umugarukanye ni Imana, reka rero dushima Imana yabikoze. Ariko byose ntubihereze ngo ushima Imana uri kurarya umuceri n'inyama. Imana idufashe. Aha rero turabona ingene
uyu mugwanizi ingene yamagenda arakora agakora mu butunzi bw'abantu akabwonona, akaja mu ngo mu miryango naho nyene agatera ingorane. Ugasanga rero mu rugo hari ibibazo bikomeye, ugasanga abantu ntibumvikana. Aho twari ku majambo y'iki kuri ya majambo asohoka, kuko Satani mu gukora yitiza umuntu, akitiza amajambo y'abantu. Yaritije akanwa ka Petero, aritiza. Ico gihe Petero aja kubuza Yesu ngo ntaje Yerusalemu kugira ngo ducungugwe. Hanyuma rero Satani yagiye muri Petero avuze atari ko agenda Yerusalemu, agati ntujeyo ntibinakabe, baheruka kugira ukunuku. None rero ntujeyo. Hanyuma Yesu arabimenya yuko Satani yitije ururimi rwa Petero, kandi mwumve heje kuvuga guhishurirwa ko Kristo, ko Yesu ari Kristo umwana w'Imana nzima. Nukuvuga rero bantu b'Imana tugabe muri ibi bihe, kuko ashobora kwitiza kanwa k'umuntu uwo ari we wese. Hanyuma rero Yesu aca hindukira aravuga ati herera inyuma yanje Satani, kuko yari yitije. Uko niko rero intambara ni nyinshi ziriko zirakora muri ibi bihe. Ugasanga abantu bariko barasubiranamwo, abantu bariko baravugana nabi, abantu bari mu gwango, abantu bari mu ishari, abantu bari mu moko, mugabo akibaza bati nivyo bihe. Umuntu w'Imana akaja mu vy'amoko, umuntu w'Imana akaja mu vy'intara. Ubuhoho haraho bagira bati wabatirijwe hehe. Hariho bamwe kandi uvyemera utavyemera, kuko ndazi ko hariho abatavyemera. Nigeze kubivuga kandi umuntu yantumye ko yabivuze yagize neza, ariko nagira nundi asubire ndakubarire. Ukagira amacakubiri yari yo yose ntuzoja mu ijuru. Ukagira ngo jewe nduwi Bujumbura nabatirije Bujumbura ngo nduwi Gitega, wiyumvira ko uzosubira Igitega hamwe Yesu yozura ingaho biva kuzoduha Igitega. Nabaje bashitsi nabonye bavuye Igitega baca badugira hano, mugabo ukaguma ivyumviro bihereye hariya, azogenda usigara hamwe ugenda Igitega usange baja bagusize. Imana idufashe, kuko ibihe bitera biba bibi. Uyu ntituva hamwe bitera biba bibi. Imana idufashe. Nigeze kuja ahantu hamwe, umuntu umwe turi kumwe turakiwa turaganira ahantu, aravuga ati uyu n'umupastori ari hariya dukorana. Hanyuma rero acamubaza ati ava hehe? Acamubarira ati ava hariya Ibururi Ikirema. Aca twenga uwo muntu cana ati hari Ibururi hari umupastori ashobora kuvayo akijijwe. Ndatangara. Mwavyumvise? Ni Kirundo aravayo, no mu Cibitoke aravayo, ni Muyinga aravayo, ni Bubanza aravayo, ni Makamba aravayo, ni Muriga aravayo. Yesu ahabwe cyubahiro, Yesu ashimwe. None ntimuzi hano ko mwebwe muva mu ntara zose muri amashengero 15. Yesu abahezagire. Amacakubiri yose naho yobagira ati uyameze uku yarize ntiyize, ariko Imana ishimwe. None ntimubona ko mwicaye neza muri mu ngoro y'Imana. None musohotse niho mwosubira kuja kuzirora uyu nuwahe uyava hehe? Kandi yuva ni vyiza wavuye. None warabitoye, ninde yabitoye? Abanyabujumbura niwe mwatiye kuvukira Bujumbura? Oya, abana banje bagiye abona bavukira Bujumbura. Yesu ashimwe. Amacakubiri yose ko ivyo navyo byarabaye ibibazo. Arabaza ati nabonye Yesu, nabonye Yesu. Mbega hariho iciza cova i Nazareti? Ariko rero Yesu nawe nyene hariya twaribonye mu kutemerana, ariko aravuga hari Galilaya ni wabo, aravuga ubutumwa bwiza. Aha rero tugenda buhe ko n'ahantu hagoye. Ibi bihe
aho niho hari igihute nyene kiguye kumeneka, abantu bihane. Yesu ariko aragenda aravuga ubutumwa havuka, bati uyu si wa mwana wa Yosefu. Hamaro bacaregeka n'irindi umubaji. Hajya rero ukamara kubona, nejo twayivuze, ukamara kubona umuntu bamaze kugira ngo ni naka mwene naka, ntiwibaze ngo hari ikintu ciza bagira bavuge. Oya, turamuzi n'umubaji. None ko ari umubaji, none umubaji ntabaho. Ababaji Yesu ntaho rabahezagira. Turazi yuko nabashiki biwe bashiki biwe ntibabiri wahi wacu. Hanyuma rero ngo baranka kwizera. Mbega cyaguma kora ibitangaza, yaciye hava. Nagiye nkubarire, ntuzoshobora kunesha urugamba urimwe amacakubiri. Yesu ahabwe icubahiro, koko niba dutabara. Dushishikare. Imana rero yaraduteguriye, irategura ingene dukwiye gutabagwa, ingene dukwiye kugwana intambara nziza yo kwizera. Imana byose yaciye ibitegura, irabona ati aba bantu baragowe. Niho rero yaca iratuma Yesu kugira ngo aze bya bintu byose, bya bitero by'umugwanizi, bya bintu byavumwa, bamwe bahumana bahumanuke, bamwe bagwaye babohoke, bamwe b'amacakubiri bongere bihane bakizwe. Hariya Matayo 8, turacaye mu cyagitabo ca Matayo igice 8 umurongo wa 16. Igice 8 Matayo igice 8 duhere ku murongo wa 14. Yesu yinjiye mu nzu kwa Petero, abona inabukwa aryamye yafashwe n'inyongo, amukora ku kuboko, inyongo ikiramuvako, aravyuka aramuzimana. Ku kagoroba bamuzanira benshi binjiwemwo n'abadayimoni, izo mpwemu mbi azirukanisha ijambo, akiza bari bagwaye bose, ngo iryavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya biboneke, ngo urumviza rero ubwiwe niwe yatwara ubumuga bwacu, akikorera n'indwara zacu. Yesu ahabwa icubahiro. Aha rero turabona Yesu Kristo aje, kuko Imana yaciye ibitegekanya. Uyu mwansi Satani yaraje amaze kuza konona, agakura imigenderanire hagati y'Imana n'abantu. Umuntu akaca icaki kamara kwinjira, hace hinjira urupfu. Ico ni cambere, urupfu rwaciye gwinjira. Ubugingo rero budashira umuntu arabubura, bwaciye bugenda. Igira kabiri, haciye hinjira indwara. Indwara ziraza zirakurakuranwa, intenge z'umubiri biragora. Imana rero ikitegekanya Yesu Kristo acaza kandi acakora ibintu bibiri. Icambere aca araparazuka, haba insinzi yo kuzuka. Umuntu yacunguwe acagira kuzuka, akarungurwa ibigo budashira. Ariyo vya midi byose mu gusenga binihira ubugingo budashira kuzoba mwijuru. Aha nikiyo turiko turaje. Ubugira kabiri, Imana ikitegekanya kandi ingabire yo gukiza indwara irabaho kugira ngo umuntu abubohotse. Kandi nica muri kwa guharigwa, kuko imbere yo gukira icaha ingwara ubanza guharigwa. Yesu Kristo muko yakiza yabanza kuvuga ati ibyaha byawe urabihariwe, kuko utaraharigwa biragoye. Ikibazo abantu baraboko bibaza bati yo bari nko kwa muganga, ariko icambere ni kwihana. Iyo naho boza bakozi b'Imana, abantu baje bati twasengere, niba banze bihane, batarihana uri kutakaza umwanya. Ikibazo uzogira
uzomusengera zihunge kuko ziriko ziratinya umuriro w'Imana, ariko zishitse hanze azoca agwara birushirije agira ngo wa mukozi w'Imana ahubwo yamwinjemo n'izindi, kuko ububi bwabaye bunini. Murumva danje dufise ni yamagerageza, ni yantambaraga dufise. Imana idufashe. Ubwa mbere no kubanza kwihana, kuko Yesu yaje kugira ngo aharire ibyaha byacu. Ubwa mbere ubanza ukizwe uharigwa ibyaha. Igira kabiri rero ucubona gukira. Ibyo byose raciye bitegekanya. Turabona rero amaze kuza ingene ashitse agiye kugendera hariya kwa Petero. Ashitseho asanga inabuko wa Petero. Hariho bamwe bagerageza kuvuga yuko umuntu wa mbere yabaye umukuru w'idini yoba ari Petero. Ariko kandi uyu wibuke ko Petero aha yari yubatse ko yari afise na inabukwe. Ariko kandi watanguye kurongora ishengo ry'i Yerusalemu ntiyari Petero, ariko yari Yakobo, niko Bibiri bivuga. Hanyuma rero ashitse mu nzu kwa Petero asanga inabukwe aragwaye cyane, ari n'umururumbo mwinshi, acamukorako abarakize, kuko Imana yari yategekanije yuko umuntu ari mu ngorane azokira. Hanyuma kandi haca ngo bamuzana n'abandi benshi binjirwamo n'impwemu mbi barakira. Muri abo rero benshi byari bitandukanye, kuko nagira ndakubarire kijya kibi cyose ukora umenye ko ari impwemu mbi ibigukoresheje. Ikintu cyose ukora umenye, ukubise umugore wawe umenye ko ari impwemu mbi y'ukugwana yinjiye mu rugo yaguteye. Irashobora no gutera abana bakagwana, irashobora gutera umugore agakubita umugabo, irashobora ugasanga rero ibintu byononekaye. Irashobora gutera ingorane mu rugo ugasanga umugabo ariko arasesagura cyangwa umugore asesagura cyangwa yamagira ati mpa umugabo akacagira ingorane. Mu izina rya Yesu abantu mwe nabo tubabohoze, kuko Yesu yaje kugira ngo abo bose babohoke, kuko mu muryango aha Yesu yagendeye mu muryango, ibitangaza bikorera mu muryango, kandi mu muryango ni ishengero rikomeye cyane. Imigabo rero yo gukiza urupfu kandi no gukiza icaha, Bibiliya iravuga yuko Yesu yaje gusangangura. Aho Petero niwe yabivuga, ari hariya kwa Korneliyo. Korneliyo yari umuntu yubaha Imana, ariko ikintu yarabuze ntiyagira mpwemu yera. Ariho ngo yarubaha Imana, agatinya Imana, ariko ngo kandi yatanga cyane ubutunzi bwiwe. Abaririmbyi babiririmbye kubw'ubutunzi, kandi na Bibiliya bivuga ingene umutunzi bwiza ari umuntu yabukoresha neza, akabukoresha no mu bikorwa by'Imana, akongera arakora mu bikorwa by'Imana, kandi akongera agafasha n'abandi. Hariho bamwe bashobora gutanga inyigisho bagira bati iyo ugiye bariya bakene gusa hariya ukabubakira amazu ugasubira, bagaca bavuga bati ico nico gikorwa gihambaye. Mugabo nagira ndakubarire, ico ni kimwe mu byo wari ukora, ariko icyambere ubanza gukorera Imana, hanyuma ibyo bintu uco kubikora mu nyuma. Kuko hariho ivyo mbere biri no mu itandukaniro. Hariho bamwe bashira imbere ibikorwa ntibashira imbere kwizera. Icyambere ni ko gukorera mu kwizera mu ngoro y'Imana, hanyuma ibindi byose yakurikira. Korneliyo rero ni mu byakozwe n'intumwa mu gihe ca 10. Ico gihe yarasenga gose, ariko kandi agakora n'ibikorwa by'Imana, ariko kandi akongera agafasha. Hanyuma rero ngo muhemu w'Imana aramugendera, atuma ko Petero kugira ngo azamwigishe. Ico gihe rero kandi Imana ni nziza, muravyumva none. Imana mu kugira neza irondera Petero. Uwo Petero nawe ikintu citwa umuntu w'umunyamahanga cyari kimugoye, yama cakubiri. Ico gihe
nawe nyene mugabo kubera Imana yabimweretse aca ashikara vyatu ati urabizi none aha sinari kwinjira nawe ntimubizi. Yari yakijijwe, Yesu ashimwe, yari yamaze kwiga, Imana iramuhishurira, aca atangura kwigisha rero ingene atangaye Imana itarubanura ku butoni. Imana ikoresha uwo ari we wese, ubwoko bwose burakorera Imana. Yesu ashimwe. Muri iki gihe hari aho babaza ngo urya ninde mu bakozi b'Imana. Nagenda bare bakozi b'Imana, mwirinde shengero ry'Imana, ntimuzosobanura abakozi, muzokwirinde guharura abakozi ngo harya harimo bangahe abandi harimo bangahe. Uzoba wikwegeye umuvumo. Aravumwe umuntu agomba guteranya abakozi, agomba gutandukanya abakozi yisunze ibyo ari byo byose y'amacakwera atandukanye. Mbega none twojayo, reka muje turabe, ni muje muraho umukozi w'Imana nawe nyene ingene yabivuze hariya mu byakozwe n'intumwa. Ni mu byakozwe n'intumwa mu gice ca 10. Igihe ca 34. Aravuga Petero yanze kuvuga ati ni ukuri niyo nkimenya yuko Imana itarabanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ivyo kugororoka igira gute? Iramwemera. Ijambo ry'Imana ryatumye ku Bisirayeli atangura kuvuga rero ingene byagenze. Hanyuma 3:8 rivuga ibya Yesu w'Nyanazareti, ingene Imana yamutse ko mpwemu yera n'ubushobozi, akagenda agirira neza, agakiza abo bose Satani atwaza amanyama, kuko Imana yari kumwe nawe. Natwe turi ivyabona byo gushingira intahe ivyo yakoze. Imana ihabwe icubahiro. Aha rero turabona ingene ya Petero ingene yashishikaye gusigura ingene Imana yamugiriye neza, ingene Imana yarungitse Yesu. Hanyuma rero kandi hariya ku murongo wa 20 dusubira inyuma gatoya, umurongo wa 26 hava ngo maze Petero amukura hasi ati va hasi nanje ndi umuntu nkawe. Bakivuga arinjira asanga abakoraniyeho, arababwira ati ubwanyu murazi yuko kizira ko umuntu w'umuyuda yifatanya n'uwo mu wundi bwoko canke ko amugendera, ariko jeho mwahabonye, ariko jeho Imana yanyeretse yuko hatogira umuntu nita ikizira canke iki. Yesu adufashe. Wirinde rero, wirinde ndiyagira wita ikizira, ntuhavuja gutandukanya abantu. Hari ahantu hamwe bigeze kugira, hari ibintu bigoye, hari ahantu hamwe sindahababarira bagira liste, batwara liste y'abaririmbye ngo bakira abaririmbye. Hanyuma rero baca barabaza umuntu umwe ari mu ngorane, abaza ati mbega harya harimo ubwoko bangahe, ubu bwoko harimo bangahe? Mwabyumvise abaririmbye bagenzanje? Imana ishimwe ko mwebwe hano ivyo bitariho. Imana ishimwe ko hakirwa abakozi b'Imana bageze hatarabwa ubwoko. Imana ishimwe ko muri ko mukorera Imana bataravye ubwoko bwanyu. Yesu ashimwe. Imana ishimwe ko mwinjiye mukicara atabwoko bwanyu bariko bararaba. Haragowe, haravumwe umuntu agomba guteranya abantu yisunza amacakere yose ari amoko, ari intare imitumba. Imana idufashe. Petero aravuga ati murazi ko ntari gushobora kwinjira, ariko Imana yamaze kunyereka nta muntu ahumanye, nta bwoko buhumanye. Aramba Yuda, arabagiriki, arabanyamahanga, arabatariyano, nta numwe ahumanye.
twese turi ubwoko bw'Imana. Ubimenye kuko ejo byo gutera ibibazo. Petero rero aca avuga ubutumwa. Amaze kuvuga ubwo butumwa, mpwemu yera yaciye yururuka, abantu batangura kuvugishwa mu ndimi zitamenyekana kuko bari bamaze kuba hamwe. Umunyamahanga n'umuyuda bari hamwe, bariko baravuga ivya Yesu umunyanazareti. Haleluya. Bariko baraganira ivy'agakiza k'Imana, ivy'agakiza ka Yesu. Aho rero ubwo nigo rugamba rwiza. Nuvuga ngo Koroneli yagwanye urugamba neza, Petero yagwanye urugamba neza, aranesha n'intambara y'amacakubiri. Kuko ni mpwemu mbi zigenda zirateza izo ngorane. Kandi ibi nabyo ubwo bushobozi Yesu nawe nyene yagize, yaciye boha Petero. Niyo Petero ariko aragenda ariko aravuga ubutumwa bwiza, ingene n'ibitangaza vyagenda birakoreka. Kandi nawe nagenda kubarire, mbe ingabire zatanzwe kuri aba bari imbere canke ni kwishengero ryose? Kwishengero ryose. Igihe umwana wawe yogwara, ntutinye kumusengera, gira ukwizera. Kandi hari umwe yambajije, aterega jewe barampamagaye ngo nje gusengera ugwaye, ndagira ugwa none no bigenza gute? Nagira ndakubarire, hari wambamagaye mu ijoro kandi hari igihe kigoye, kandi hari ahantu hagoye gushika, ati none ndabigenze gute? Ngaho nta mukozi w'Imana aba hafi yawe, ateka cumurambiha kubiganza umusengere. Hanyuma rero atamise gusenga, impwemu mbi ziramuza, asanga kumbe yari yazanye umuyaya ari mukoreshwa n'abadayimoni, ari impwemu mbi agenda aratera ibitero mu muryango. Aca atangura gusenga, wa mukenyezi aca agira inkomezi, aragira inkomezi, arasenga. Wa muyaya atangura kuvuga vyose. Yesu abaha inkomezi, mushobore kugwana urugamba neza. Murafise ubwo bushobozi niyo mwaguma muri Yesu. Murafise ubwo bushobozi niyo waguma umwizera. Ntutwagwe n'ivyo wumva n'ivyo ubona, ariko Imana izoshishikara kugirira neza. Icyo gihe rero arabohoka kandi bica bigenda neza. Yesu rero aratuma bigishwa, arabara ati nimugende hariya muri Mariko yaciye atuma. Nawe we yaraguhaye ubwo bushobozi kugira ngo ugende uragwana, uko wibuke icyaha cyose ukora umenye ko ari mpwemu mbi n'abakozi ba Satani bariko baragutera. Ibyo byose wagendeyemo umenye ko ari ibitero bya wa mugwanizi. Ariko rero Yesu yarabivuze, ariho turuca turangiriza hariya muri Mariko muri ya mission. Nawe we urayifise, uyumve ntiwikengere, kuko mu bintu bibuza abantu gukira nukwikengera. Niwikengere, nube nka Yeremiya yati ndacari muto sinoshobora kuvuga. Oya, nagenda kubarire mu izina rya Yesu ukore mission Yesu yaguhaye. Mariko 16, Mariko 16 umurongo wa 15. Mariko 16 umurongo wa 5 havuga ngo, arababarira ati mugende muje mu bihugu byose, mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimisha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwaye bagire gute? Yesu ashimwe. Kandi ubu bushobozi warabuhawe, ibyo usengera byose, kuko mu byo dusengera icyo umutima we wo kwifuza nuko wo kwamunesha wa mugwanizi ugazoshika mu bwami kwa data. Rero yaraciye avuga, aravuga ati mugende mu bihugu byose, mubwira abari mu butumwa bwiza. Icambere, uwizera akabatizwa azokizwa.
ico nitwova kwizera muracumva, ukubatizwa murakizi. Kuko benshi aragira ati narabatijwe, ariko turiko turavuga ni ibatisimu, ni immersion, kwibiza. Ndibije, nemeye gupfana na Yesu, mbambanywe na Yesu, nzukanye nawe. Nemeye guhamba kamere ya kera, nzukanye kamere nshasha. Wa wundi w'umusuma, ya kamere y'ubusuma arayihambye, ya kamere y'ubusambanyi arayihambye, ya kamere y'ukubesha arayihambye, ya kamere y'ugushurashura arayihambye, ya kamere y'uguteranya arayihambye, ya kamere y'amacakubiri arayihambye. Azukanye ubugingo budashira. Haleluya. Ndakwifurije kugira ubugingo budashira, kandi wamunesha abisengesho, kandi iyo cyo gihe aho azokizwa. Ariko ngo utezera azogira gute? Azotsindwa n'urubanza, kandi urwo rubanza n'urwa rubanza rwa nyuma kuja muri gehenomu. Wibuke igituma turi hano. Erega ahasihi iwacu uri mwijuru, ariko uzorangiza nabi azogenda ni muri gehenomu. Kandi urwo rubanza nukiri hano mu isi naho nyine mwararugutako, kuko umuntu iyo agiye mu vyaha ahura n'ibibazo byinshi. Iyo umuntu asubiye inyuma ahura n'ibibazo byinshi, ibitero by'umugwanizi biba byinshi. Niyo agiye nta mahoro agira, ahari nta mahoro agira. Umwami adufashe. Urubanza rero ruca rwongera rugacibwa hano nyene. Hanyuma rero ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimisha, mpwemu yera azobavugisha, mpwemu yera azobakoresha, mpwemu yera azobaha ingabire. Nagira ndakubarire abasenzi mwese, mwame musenga Imana, ingabire za mpwemu zikore mu ishengero. Za ngabire zose uhereye kuri zimwe 9 zikore, ya mabango akore. Umwami ashishikare kugira neza, agire neza ishengero rya Nyakabiga. Ingabire z'Imana zikore, indimi zivugwe, indimisha, kandi habe no kuzisobanura, habe no kuvugishwa, habe no kwerekwa, kandi abadayimoni bahunge. Kuko iyo hari ingabire za mpwemu, niho n'ingabire y'ugukiza indwara ikora, niyo n'icaha cihanwa. Kuko n'ahandi abantu baca baza bagwirirana. Hari uwo kwibaza ati mbega hari umuvyuro. Iyo umuntu abonye batirizwa ari benshi ayogira ngo hari umuvyuro, ariko umuvyuro uba mu muntu, uba ku muntu wari we wese. Muravyumva? Umuntu yoshaka kubaza ati mbega muri korari hari umuvyuro. Hari umuvyuro uba kuri umwe wese. Ingene asenga, ingene asoma ijambo ry'Imana, ingene yegera Imana, ingene Imana imugabira. Hamara umwe akagabigwa, uyakagabigwa, bati hariho umuvyuro muri korari. Yesu ashimwe. Ndabifurije kugira umuvyuro. Umwe wese avyuke, umwe wese mwishengero avyuke. Ugira uti jewe ubu ndasavye umuvyuro muri jewe, rya jambo ry'ubugingo ryobe ribe muri jewe, hanyuma ibi navyo bimbeko. None wo kwereka bitokubako. Birashoboka kubikubako, birashoboka kuvugishwa na mpwemu yera, birashoboka kusenga ingabire z'Imana zigakora. Kandi ingabire si imwe gusa kuvugishwa, hariho n'izindi ngabire, ari ukwerekwa, ari ukumenya, ingabire yo gutahura, iyo ubumenyi. Aho Imana ishishikara gukora, kuko izo zose zirakenewe. Ari gusobanura indimi, ino zirazekenewe. Ahandi naho n'ingabire y'ivyo bikogwa, ivyo bikwa turiko turakora. Umuvyuro, erega no kuririmba n'umuvyuro. Yesu ashimwe. Kuko ukurikiranye abaririmbyi, ingene mwagiye muririmba mwese, ari umuntu azi ivy'indirimbo aragira ati hariho umuvyuro. Mu mpwema arumva ati amina. Yesu ashimwe. Kandi no mu gutwi ati hariho umuvyuro. Bazovuga indimisha, bazofata inzoka. Nibanyu kintu cica ndaco kizobagira na gatoya. Imana idufashe muri ibi bihe. Kandi ga hajya babarira bati ntimuje murapfa aho mugiye gusenga.
ubu hariho henshi bagenda ugasanga bira ngo naka niwe yakuroze, naka niwe yakwishe, naka aratanga isomo ntuzojeyo. Mpwemu w'Imana ntakora mwene uko. Oya, mpwemu w'Imana ntateranya, mpwemu w'Imana ntatuma abantu bankana, mpwemu w'Imana yamakora. Iwewe acishikara gukora ico Imana yamutumye, aradusengera ariko ntaguteranya nabo muvukana. Oya, ubu nibihe bigumye cyane, ugasanga baratinya bati ubu abantu baricana, ariko nagira ndakubarire, yego ntuzoje kuvyisukako kuko amasida arabaho, none ntibibaho, ariko nagira ndakubarire uri mu kwa Imana, Imana izokurinda. Nagira ndakwere ko hataragera udashobora gupfa, kandi naho gomba ugahunga ukiruka ugasubira hageze gupfa urapfa, n'ubugari buzokuniga, none uzotubuhebe ntibishoye. Imodoka none ntizica abantu, imodoka ikica sebuja, mbega baca baja kumuhamba, mukumuja kumuhamba mutwara muki? Si mu modoka nyene, kandi abagiye kumuhamba bagenda mu modoka nyene. Ariko cyane cyane witegure ubugingo budashira, ntuzotsindwe n'urubanza, ntaco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Ariko ivyo byose kugira ngo bibe, Bibiliya iravuga ngo mugwanye Satani nabazogira gute? Azobahunga. Kugira ngo ugwanye Satani, ikintu ca mbere nukwihana, ukemera ukihana na bya bindi byose bimwe byangorane zose, ukabanza ukakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe, ukatura izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Satani arahunga. Tunamika Imana.